Yesu ngundire tugaruke mu gisagara cha nyumbani. Nimeongea nimekuchanganya kidogo. We ni mu gisagara cha Rumonge neza na neza aho bizi nuko tugeze muri demi final muri Burunga Talent Demonstration. Demonstration. Yes, iryo higanwa rero rya Burunga Talent Demonstration rigeze ku gice ca kabiri. Yes, igice ca kabiri kizoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu izoba ari dimanche. Ni dimanche. Shida sana. Yes, iyo rero yes, Burunga Talent Demonstration izoba ari live music performance nziza. Bizoba vyari amateka ariko quart de finale yagenze gute muri Eglise Rocha. Byagenze gute, vyari vyifashe gute? Last week narakubwiye yuko 20 abarimvyi 200 nibo baronse amahigwe yo gupasa ya kubandanya mu gice ca kabiri. Vyari bimeze gute? Ibintu vyari vyifashe gute muri Burunga Talent Demonstration? Akahe kamo yes kariko karabwigwa abantu bataje muri gice ca kane gishira icanyuma. Uno munsi ni ivyahe imyiteguro igeze he mu gice ca kabiri canke muri demi final. Ku murongo wa telefone yacu mu kiganiro Hit Music today nimeruka ndani ya Burunga Talent Demonstration ngezi ndani kugira ndaguhe amakuru y'indani. Uno munsi amakuru y'indani avec Mr. Bonkey. Yes, aza tubwire kwanza igice ca kwanza ca kane cyagenze gute, ijonjora ryagenze gute, abantu 45 gukuramwo abantu 200 sikintu cari coroshe abantu b'Imana. Oya, okay. Hey. Yes, Mr. Bonkey, umeze neza musaza? Ndameze neza, namwe bite? Ni fresh kabisa. Hari iwanyu bavuga shalom eh? Ego. Ni sawa rero musaza. Ndashima mugenzi, ndashima. Igice ca mbere abantu bashaka kumenya, bafise inyota yo kumenya igice ca mbere quart de finale yagenze gute mu ncamake Mr. Bonkey. Ego murakoze kandi manze nshimire mwege mwaduhaye no mwanya kugira ngo dushobore kuvugana Radio Shima FM. Murakoze. Hanyuma nongere nshimire n'abakunzi bariko baratwumviriza mbo igice ca mbere ca quart de finale ya Burunga Talent Demonstration yarayirangiye ku munsi wa gatandatu uheze itariki 2. Ivy'ukuri ntivyari byoroshe kandi dufise abakandida benshi 45 bavuye mu mihingo myinshi itandukanye. Cyari gikorwa kitoroshe kuko hari ingabire zidasanzwe, hari amajwi ateye ubwoba, ariko turashima Imana yaratufashije, yaratugiriye neza, turashobora gutora 200 bemerewe kugenda muri demi finale izoba tariki 17 kwa gatanu muri Vivante. Yes, kurundi ruhande mu matwi, kurundi ruhande kimya Mr. Bonkey, ntiwigeze wumva imyidogo y'abaririmbyi bavuga yuko peut-être ntivyagenze neza canke gute? Warigeze wumva ayo majambo? Ayo niyigera bura misi yose mu mahiganwa, ariko vy'ukuri bajya usanga aba ari abagenzi b'umukandida kanaka abatarenganye mw'ico gihe ubwo buntu ntibubura, ariko turashima Imana ko ibice 90% byari bimeze neza. Kandi ndababwira ko burya grille nitwe tuba tuyifise, kandi grille iragoye. Urashobora kubona ko yabitoye mu ugasanga bivanye n'ibiri kuri ya collection, ugasanga hari ibyo atashoboye gushira mu ngiro, ubwo tukamurindiriza ko azogora kunda umwaka. Yes, mu gice ca kane ntibagiye umenga ku bwanje nabonye yuko abanyarumonge canke abanyaburunga ntibari benshi kirenga paraporo y'abanyabujumbura. Niko vyari bimeze? Oya, siko bimeze kuko abanyaburunga nibo babaye benshi cyane gusumbya abavuye Bujumbura. Wanashaka Bujumbura habaye bake, ariko n'abavuye Bujumbura ntabwo bari benshi cyane kandi bari bafise ingabire by'ukuri nabo barimo. Ariko Iburunga n'uwa mbere mbajije nasanze avuka Iburunga aho mu Gatete, ariko asanzwe aba Bujumbura. Uwa kabiri ni Nyanzarake, uwa gatatu aba sinzi ko mu rutomo sinzi ku magara sinzi ko haherereye ni Bujumbura. Uwa gatatu wa gatatu ni Bujumbura ku magara.
abanyaburunga rero bari krashije kandi bari benshi. Yes, nari hajya nabonye abantu bari bavyitaribiye bari benshi, ariko nibagije ni kubera iki mwashimye kugira gratuit ku buntu ndetse na demi finale umengezo wari ku buntu, ni kubera iki mwashimye kugira ku buntu bonke? Ego cyane nanje encardo finale yarantangaje, burya sinaziga ko hashobora kuza abantu kuko nta mapublicité maremare twabigiriye, twari tuzi ko azoba abajuriste nabo bahiganwa tubakuremwo. Urabona by'ukuri ko twari twanakoze na cover yerekana demi finale, ariko cyabaye ikintu kinyereka by'ukuri ko abantu bakunda kijya gikorwa kandi bagishigikira, kandi turavuga ko encardo finale, demi finale cyangwa amahitamo de finale niyazoba, ubwo ivyo biba biri kuri gusa, ariko muri finale niho dusaba agacumu k'ubumwe kubera dukoresha uburyo bwinshi cyane kugira ngo dushobore kwakira abantu. Ubwo sukurihisha kometera ahubwo no kwerekana ukuntu ushigikiye kino gikorwa, ukuntu ushigikiye zino ngabire. Iyo abantu batanze agacumu k'ubumwe bategura intebe nziza ahantu heza bakicara, kandi akaba gasigaye karadufasha muri organisation. Urabona ko tubaha amafaranga tubashimira, hanyuma tuba twakoze ibintu byinshi bitandukanye. Ego niho muri finale niho dusaba aho gacumu k'ubumwe. Yes, un quart de finale yaraheze. Ni abande ushaka gushimira bakoze uruhara rukomeye kugira quart de finale igende fresh nkuko yagenze? Icyambere ndashimira abo dusanzwe turi kumwe muri organisation. Cya kabiri ndashimira amaradio, ndiko ndavuga nka Shima FM na Zere FM, mwarakoze ibishoboka byose. Nkashimira ama TV online yaradufashije, nkashimira n'abantu bose muri rusange bashoboye gufata ama poste yacu kubibwira abantu, nkashimira n'abantu bashitse, kongera nkashimira n'umuntu yaduhaye ikibanza. Byo kuri ndashimira abapastori batandukanye n'iwacu Burunga by'ikibanza cyangwa basaba ikintu baragushigikira. Ndashimira kandi abantu bose muri rusange uruhara bagira, buri umuntu wese ikintu cyose yakoze kugira ngo rijya higanwa rigende neza. Bamfasha muri protocol, bamfasha muri sound, bamfasha mu byuma, ari bose mu mpande zose ndabashimira, kandi namwe ndabashimira kuba mwarahashitse. Yes, asante sana. Hama tuje rero mu gice cya kabiri, imyiteguro uno munsi igeze hehe? Kuko hajya waratubwiye yuko demi final abaririmbyi bazoririmba live music. Uti rero uno munsi imyiteguro yifashe gute? Okay, ivyerekeye sound naragihejeje, ndindiye umunsi ugere gusa. Ivyerekeye sound cyose kirapanze neza. Ubu abaririmbyi basanzwe bari hafi, duko turakora ama repetition, abandi bava kure kundwiza ni yabo mu gukora ama repetition. Ivyo kurya mose azoba ari live performance, baze bahashike barabe kuvyuma naho bimeze gute. Okay. Ubibutse abantu bari kwatwumviriza bizobera hehe neza na neza demi finale? Murakoze cyane. Demi finale izoba itariki 17 z'ukwa gatanu, no kuvuga ni kundwiza umunsi wa Mungu après-midi kuva saa 8 zoba rutanguye. Nkasaba abantu baze kare kuko hakunda kuba hari abantu benshi cyane bashigikira ico gikorwa. Nkasaba abantu bazoze kudushikira barabe izo mpano. Azoba ari kuri Église Vivante de Jésus-Christ itumbereye nga mu birimba impande yo kwa patiri hirya y'isoko gatonyi. Yes, urakoze cyane musaza. Nizere yuko abantu bavyumvise, nimba hari akajambo bwira ndetse muri rusange abantu bose bari kuratwumva ubabire. Ndashimira tangure nshimire mwebwe mwatwiyumviye ko mu kudutelefona kugira ngo bikunde ubu butumwa bushike kure no kutwakira. Ndabashimire cyane na organisation yose ya Radio Shima FM, murakoze cyane. Nongere nshimire bariko baratwumviriza, mamagarira abantu benshi muhinga itandukanye kuza gushikira zino mpano, haba mu vyumviro, haba mu buryo, buri kintu cyose wumva woshikiza zino mpano kirabo umuntu arahawe ikaze, kandi murakoze cyane. Yes, asante sana. Ava yuko duheza, reka ndabe ko noronka amahigwe gato, ndabe ko noronka amahigwe nkaronka umwe mu baronsa amahigwe kuja mu gice cya kabiri demi finale, aza tubwire kubyiwe naho yarenganye, vyagenze gute, yiteguriye gute ico gikorwa. Tugize amahigwe tukamuronka fresh kabisa. Yes, yes, Sonia, umeze neza? Karibu mu kiganiro Hit Music. Félicitations sana kubona wararonse amahigwe yo kubandanya mu gice
ca kabiri ca demi finale wiyumvise gute kwanza mu bantu 45 ukaronka amahirwe kubandanya mu bantu 200? Niyumvise neza kubera ko nyine nagira ubuntu n'Imana ntivyari vyoroshe. Uko wagiye kuri stage uratangura kuririmba waruzi yuko ushobora kuronka amahirwe kubandanya? Ndagiye nyine ifise confidence ugiye ugira icizere ko ukwizera kurarema nico gituma nisanzemo. Ku rundi ruhande mu rungano rwawe hari abaririmbyi abigeme canke abandi baririmbyi bataronse amahirwe yo kwiyandikisha, niki ubabwira? Barahari nyine batashitse ngo bashike muri demi finale, ariko ni kubihanganisha, amarushanwa ni kwa mezi. Hanyuma abatinye kwiyandikisha nabo ubabwiye iki? Abakoze iki? Abatinye kwiyandikisha batinjiye mu mahiganwa. Icyo nobahanura nyine novuga yuko boza, kubera ko iyo uje uramenya ko aho ugirira iforo kugira ngo ukomeze kuzamuka. Ntibisiguye ko uri mu marushanwa bikanga yuko atabubyutse, ariko biguha nyine ko haje mu buryo bwose. Yes, Sonia, ubu rero uri kuritegura gute mu gice ca kabiri ca demi finale muri Eglise Vivante? Ndi kwitegura nyine neza nkora uko nshoboye kugira ngo nzoshika muri finale nanje. Uravyumvamo koko kuzoshika muri finale? Fise confidence. Ati kubwawe ubona gute imyiteguro ya Burunga Talent Demonstration demi finale muri rusange, ubona biko biragenda gute? Imyiteguro ku muririmbyi wari we wese akomeza kwitegura mu buryo butandukanye. Vyishi ugenda kubimenyera mwashitse hamwe ukuntu umuntu aba agaragara mu buryo bwiwe. Yes, uwo nakahe kamo rero uhamagariye abantu kuzoza uwo munsi w'itariki 17 kuraba canke kuraba abantu abarimvyi bose bazoba ko arahigana? Bazoza ari benshi kudushigikira ndetse nyine gusapotingana kugira ngo bikomeze kugenda neza. Ku mugwi wateguye igice ca kane niki bariko wateguye igice ca kabiri Burunga Demonstration, ubabwiye iki? Tubabwiye nyine bakomeye cyane kuko imbere ni heza. Nagira ngo wababwira ati ntibazohengame. Asante sana, urakoze cyane, yariko rakumva. Urakoze cyane Sonia, tukwifurize ndetse no kuzogira amahirwe. Yego, merci beaucoup. Asante sana Mr. Bonke. Oyo. Nagira ngo wagiye. Oya ndahari. Yes, reka nagushimire nawe nimbaraka jambo kanyuma Mr. Bonke, uhereze ko urakoze cyane, uhereze ko. Ego, urakoze Sule Ndimu, asante sana kwa promotion uduha kenshi, uburyo ushigikira abaririmbyi, uburyo ushigikira impano by'ukuri turabigushimira kandi turabyishimiye kuba tugufise. Murakoze cyane. Yes, asante sana. Yes, murakoze mwese muri rusangi, nizere yuko Imana izobikora igice ca kabiri kigende neza. Inshallah.